Kimwe mu vyavuzwe cane muri iyo nama ni isoko rusangi ryo ku mugabane wa Afrika, aho abakuru b'ibihugu bumvikanye ko hageze ko iryo soko vyihuta ko ritangura kubera rizofasha mu rudandaza muri uwo mugabane no gukwega abagwizatunga. Riramutse rishinzwe, iryo soko ryoba irya mbere mu bunini kw'isi ufatiye ku bantu, kubera ryoba rigizwe n'abantu umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana ane. Ibanki y'isi yo ikavuga ko iryo soko ryotuma abantu imiliyoni 18 bohabonera akazi mu myaka 13, abarenga imiliyoni 50 nabo bakava mu bukene budasanzwe. Uwo mugambi rero ukaba usa n'uwahuriyeko bose, kubera ibihugu nka vyose vy'ubumwe bwa Afrika vyawemeje, kiretse Eritrea yonyene. Ariko rero hari inzitizi ikomeye yibonekeza, iyo nayo ikaba ijanye no gushiraho ikirangamisi co kugabanya amatagisi ku mipaka, na cane cane ku bihugu bikenye kurusha ibindi. Ibiganiro kuri ico kibazo bigasa nuko biriko birabagora kugitorera inyishu. Macky Sall nawe yahora arongoye ubumwe bwa Afrika, akaba ari umukuru w'igihugu ca Senegal, yashikirije icegeranyo cerekana ibibazo bijanye n'ikena ry'ibifungurwa, bivuye ko umugabane wa Afrika wakozweko cane n'ingaruka z'ingwano yo muri Ukraine, na cane cane iduzwa ry'ibiciro ridasanzwe. Nayo Azali Assoumani, umukuru w'igihugu ca Comores, ariwe yamusubiriye mu ngata, we yasavye ko amadeni y'ibihugu vya Afrika afutwa. Muri iyo nama nyene, abakuru b'ibihugu vya Afrika bakaba barafashe umwanya utari muto, aho barabiye hamwe ibibazo vy'umutekano muke urangwa mu bihugu bimwe bimwe nka Congo, Libya, Mali na Burkina Faso.